suvuga ngo ubwiwe yari yambaye nabi gusa ingene abantu bamubonye n'ingene bamwakiriye kuko ajya kwambara neza si costume gusa ashaka kwambara ntuzeye style yari yo yose mugijanye n'ubustare bw'iwawe urumva yari yambaye nk'umustar mug'abantu ntibakiriye style yari yambaye je narayibonye n'ama commentaire amwe mu page barapostinga ariko bamuhora ubusa kuko kwambara neza biri mu migwi itandukanye kandi guyanje siyo guyawe aya ma business dukora hari gihe bishobora kugukanga ukamenga nawe wabaye nk'umustar iyo ugiye gusenga muri Pentecote muri uno mwanya bahora bagufata gute barakwakira gute baravuga ati yewe jyana ni naka bacari bari baza ko mvuye nk'abantu baje bashasha bakijwe vuba babaza ko ntakiba mu Burundi nko mu Birigi ari mu Kamfromage mu diaspora ariko ni hajyaye ava yo kwisi yose gutahura igihugu cyawe bibanza gukurokonesa kwanza ariko ntuzorondere kwemegwa ntuzorondere kwemegwa ngo ube reconnaissé au niveau mondial banzura ko au niveau national wamaze gufatisha hama ivyo vya Trace n'abajya bose bari kuri Trace yawe si batanguye ejo da imyaka bamaze bapambana terambere ry'umuziki hari na Satubu ko yarari mu myaka ingahe iheze siko ameze no munsi oya vraiment kandi nawe nyene arazazi ko yabishingira nta iterambere rirahari uravye kuraraba bakubwiye abastare babayeho neza udondagura kandi Satubarimo nimba bitatiye umupapa nimba inyambaro yanje itamwatiye umupapa iraza kwatira umujene avuga ati jya muntu ubwo ashaje yambara neza arashaje ariko urabona afite akantu kubusore ntaco ko ntarahwera none kwe kunyifuriza gufa reka tubana yakazi hama muhamagara wacu wenda nuwo nyene genshi agera imana izoduhamagara basi ariko mugatuzwa tufise icyo twigishije ku baturabo Hello everybody, what's popping out today? I got body name Extra Badem Homeboys Camila Fan Boy. Ni BITV ubugira kandi uri mushasha genda kuri YouTube channel yacu ugire subscribe, gende ku Instagram ugire follow, TikTok, Facebook pages tuba duhari ni BITV kuri Exos turahari ashobora kudukurikirana ku mbuga zose ku mbuga waniro zose. Ndabibutse ko dufise services zitandukanye photography, videography abantu bafise imanza murahawe ikaze tubakora ibintu bifise quality. Uno munsi rero sindi jenyene kandi nta munsi bandigera ndi jenyene ndi kuri camera mandi kumwe n'umutumire. We are honored uno munsi turufise umutumire witeka gituma avuga ko umutumire witeka afashe uruhande runini mu muziki urumva ari ibintu byinshi akora muri music nyuma mvuga ati n'umutumire witeka sondi ni Oscar Fashion mwese muramuzi reka ndamuramutse nawe aramutse hama tubandanye amahoro cyane murabumeze neza asha turashimira Imana twidoga ya ndamutse abakunzi ba BITV ariko baradukurikirana turabaramukije sanzwe ndumufani wanyu imwe nari ndakwirikirana ibikorwa byanyu ndabona muri ku murindi tumire n'abandi babandanye babakurikirana ko mutanga inkuru vraiment nyinshi zitandukanye izereke ubuzima bw'igihugu nabonye muzerekana okay uno musire Oscar Fashion tugomba tuganire kuri carrière yiwe business atubwira ingene yinjiye mu gufasha abaririmbyi hari abaririmbyi benshi yafashije kandi no bagifasha murabibona rimwe mu event agiye atandukanye ndagomba kumenya Oscar Fashion ninde ni muntu ki Oscar Fashion novuga niki n'umuntu akora twiwe umudandaza beshi banzi muri business y'impuzu hama kome rero namye ndi umuntu nkunda ibintu by'umuziki negereye muziki kuva muri eglise gushika n'ubu mu myaka y'ubutama yagiye ukunda ikintu uba wifuza kukibamo niyo mpamvu rero mu bikorwa by'umuziki mwaba mumbona ariko turahera ku rugendo rwo kudandaza impuzu ico gihe je namenye Oscar Fashion kubera abaririmbyi cyane no novuga ko namenye Oscar Fashion hacaraza n'abandi baza barakurikira ba Kemas ba Buja ba Santi Buja baza barakurikira n'abandi benshi dusanzwe tubona ico gihe ca kera
Oscar Fashion yatanguye umugambi wiwe gute byari bimeze gute gushika ngire kuri runo rwego tumubonako? Bo jewe novuga yuko hamwe no gukunda umuziki n'umuntu namye nifuza ko nimba ico mfise nirengeje cyangwa mbona undi muntu yokenera kuri jewe no kimano gitanga nka support nimba ico cotera mu iterambere ry'iwiwe. Rero iyo ufise umutima mwe n'uyo keshi ukunda kugira ibibazo ucuronka abakwitura benshi nubwo utoshaka kubatunganiriza bose ariko nyene uragerageza ko bishoboka. Novuga ni uwo mutima rero ahanini watumye shima kwa associate akazi kiwanje na ka business hambavu yo ku brandinga uko ifashe business yawe kayihuza n'umuziki biroroha kumenyekana cyane. Ubikora nka support ariko kenshi ijya mihezagira abantu baguhezagira birakugarukako ko nta na rimwe ineza yamihinduka ikibi. Iyo ukorera neza abantu benshi rero batandukanye simaka bo bagushimire. Oya we kora neza gusa wowe uyita neza hamubone ko ataco bigukehanije hama nibwo ubona byo ko byo gukehesha ikintu ariko utopfa gikore. Hama ubuzima bwawe bubandanye kuko bijya vyiza ukoze biravuga. Nivyo business y'impuzu uraje kutubwira yuko washimye kuyasosia n'umuziki kugira ngo ishobore kugirane gutera imbere. Ariko aro n'ibindi bikorwa mpora mbona canke n'ivyo wakoze mugabo gasanga hanini umenga nashatse kwasosia na music ariko ukamenga wakoze ikintu nka umenga donc nuri muri business y'impuzu nuri muri business yo gukora umuziki mugabo gafasha umuririmbyi nkuko nyene akarorero Kiriku ku nkuru tuzi ni mwe mwamuronse muri Bant Ball ni nyene koko Kiriku novuga ko yaje mbwa mbere dusubiye inyuma gatonya. Kikuje twamenyanye amanutse Bujumbura ntamuzi ko sambwa duga ingozi ngo nduge mu evenement yaho ariko kubera namaze gutangura kuza ndashira amanga kugenda mu evenement kuri aho uvuye muri Pentecote ari ibintu usanga bimwe umenga uravyirinda kubera ntutsitaze bene data ariko nyene kuko akazi kaba gashaka guhindura nubwo utosiga tentire ngo ugira amatatuwaje mu mutwe urahinduka. Kuko hariho public ubukeneye hamya public rero urayisangire. Je nashimye kwegera public y'abafani banje bakunda akazi kanje bakunda ibikorwa nkora bakunda service ndabaha kuko bakunda baririmbyi. Rero nyimba nshaka abaririmbyi nanjye ndabakunde ntegeza kugenda rero niyo nzira twahuye na Kiriku ariko naguciriyemo ukiri mu Pentecote sinzi nuko nararirimba wari muri chorale nararirimba kandi nunoriye ariko kandi wari usanzwe udandaza n'izo mpuzu none harura isoko ega njisi ndi umwana harura isoko marché central irahiye kiriya gihe cyose je nari mu kazi k'impunzi. Abantu bumva ngo umuntu ngo ni naka akibaza avutse no munsi ni courage kuri aba bashasha ariko urashobora gukora akazi kawe neza ugahura n'abantu kabitwara ko neza kugira ngo ubake ejo hawe heza. Ni gishinga ntaye cyawe ciza ku bantu bazokubona. Mbo iterambere ry'iwanje mu kazi k'impunzu si umwaka umwe si imyaka ibiri urumva mugabo ni ikintu buri munsi uteza gukosora iki ugende gahoro gahoro nubwo iterambere ryawe batoribona ubunyane ariko urafise vision yiwawe. Ndagomba muri ico gihe isoko avant yo kwisokisha wari ufise yo ikibanza haje nari ufise ikibanza ntibyashitse izijya muzi zawe nazo zirashikiwa n'umuntu zarahiye hama bica bitangura hamanda gushasha ndi n'umujene Marie washaka afise n'umwana handi ubuzima butanguye kuja amwe ubuzima nyene baba butangwe ubuzima butanguye kuja mu biharuro
uvuga uti uyu mwana ebana yaje akenera iki niki kuko ajyanye uzoraba ubuzima bw'umusiribateri n'ubuzima bw'umuntu yubatse si bumwe nubwo mwohura ahantu mukaryoherwa ujya yubatse aje gutaha agasa umusiribateri mu kabari niko ranyumva kubera iki depasse ntizingana iyo dukora ibiganiro nk'ibi tugera ducishamo kugira ngo iyi experience y'ubuzima umuntu aba afise kumbure hariho ba petit frère ibishaka kwigisha uzorabe rero mu nshingano ziwawe jewe sinababajwe nuko mpomvye ariko nababaje kubera nemaze gufata izindi engagement z'ubundi buzima hari umuryango munininya wundi namaze kwinjiramwo wagutse kandi uzobandanya waguka ngacubona rero ibintu stop ariko kandi hajye nyene Imana nayo ifise iyindi nzira Oscar Fashion Trust gutangura Oscar Fashion ico gihe nadanaza washaka impuzu zisanzwe kubera ico gihe ntabwo nawe bwinjire ibintu by'umuziki cyane ari nkiri muri eglise target yanje ku bantu muri eglise abantu muri eglise nawe ntibambara deshire uzana zijya mpuzu nyene bakunda ariko nibagenda mu buryo bw'abantu niwa long march yakaga haramani ipantaro idafata irekuye ariko dishe ariko nyene ni ibintu biba biryoshye cyane bon ikindi naco Imana yo ifise inzira nubwo ivyo byose byabaye je ndashimira Imana ko sinapfuye hama kandi nubwo umuntu abanye n'abayihebuye yego urasufra mwana wa mama urazi gutonda muri ville nta kazi ufise nta muntu mwavuganye ukaguma uraba kaguma wiyumvira le 30 canke le premier hageze kuri hinzu nta stock y'inju ufise kuko Bujumbura ntitwimbura problem ariko nyene ndashimira Imana ndashimira Imana kuko yarahabaye yaraserutse ego abantu baciye bamenya gute none Oscar Fashion amaze gutangura Oscar Fashion maze kusubira kwiyubaka naciye nshaka nze mu yindi sura business ijya nyene mugabo mu yindi ntuze batamenyereye target ku bandi bantu atari babandi bo muri eglise gusa ariko ndabona ko nogira business yugurutse umuntu wese yisangamo umujene aje yibonamwo umupapa atashaka gusaza yibonamwo umumera adashaka gusaza yibonamwo nawe undi nyene imyaka yiwe ayitahura yiyakiri nawe niyibonamwo ncanza create business rero iri muri yo ikora ku muntu wese Ego wari kuri atubwira mugabo hanini yubakiye kuri Genesis ko Genesis yo ijana n'ibintu biba bigezweho rero umva muri ico gihe rero cuhindura ingene ukora imikorere yawe hari ibintu naho ndagura ndabaganda bakambwira bakati we ivyo bintu nibiki ivyo bintu birambagwa ndababwira ni birambagwa bene vyo barahari kandi Imana irabakunda basi ndagomba kumenya je muririmbyi wa mbere Oscar Fashion yatanguye kwambika sivuba cyane bakobara ko nibuka ko nigeze gutanga sponsor rimwe sinzi yari evenement y'aba modo kuri Star Hotel nico gihe nabo batanguye kuvuga ya Oscar ariko n'imbere yaho ndibuka ko jewe nari nakoze strategy yuko jewe icyo ntashobora gukora jewe basi ndakireka umukozi agikora hari umuntu yitwa Wizi abantu benshi baramumenye ni umuntu twatanguranye ako kazi kandi ndanamushimira cyane ko tumaranye imyaka myinshi cyane n'ubu abantu bakiriya banje bakera barazi ko twikorana n'ubu hama rero ni nawe nace fata ziriya mpuzo nkazimwambika kome maneke kome tokwa muri kuragenda muri evenement ngutange sponsor uci sponsoriza wa undi mwamana candamuha access kugira ngo yambare ziriya mpuzo yarafise devoir gusohokera hano hose yambaye film amashenete ibiki gahindura look ko yarabigize jewe nari urumva nkifite nawo kantu k'akabaridi nikimbeho mu mutwe k'ipanikote panikote ni yashitse Bujumbura kamara imyaka 50 ashaka nyimba yavuye ikiremba yabatijwe ikiremba aguma asa n'abantu b'ikiremba canke nyimba yavuye hehe sinzi sinovuga
abashaka ijya identite kujya nyene pasiteri ya Murungitsi Bujumbura ati genda wige mwana turagusengera turaguheza azogaruke asa kwa kundi ni naturel kwa kundi nyene ntiwamoye ingohe ntiwasutse basi rero jewe nagumana shaka kugumana kwa karanga mutima ka kigikiriso nako ni keza ariko nkaja ndeka umukozi wanje akaca yambara bya bindi by'ibisazi akaba aracatembera kugira naco madani ina rya doposho kamuha bwasirikire bagaca madani abranding kayakazi bati yewe ati nje tudandaza nivyo numva ni publicity abantu bashira inguvu cyane mu kushaka kugira ngo abantu babemere ariko ku branding akazi navyo ni ibintu bigoye birasaba umutima d'abord hama kandi nako bikagutwa nubwo buryo ukabureka kuko Oscar Jesse nkome nka Brad ariko Brad nubu iraca sora mantu ze yacari amahera ama publicity nta mukonkira ifise none je nka jewe ubu niho byaranacanganye no muri quartier umukiriya wawe usaga yarugura agashop none wo cugira gute ariko nyene ni kinyene au nico gituma navuga nterera akazi ukubaka buri munsi ya ariko batubwira ringiri mwamenyanye na Kiriko rero twatwajohora muri yo evenement mu invite yanjye no mu invite ariko cyo twaronka bako yukuganira sino bisubiramwe nabivuze kesh ariko ndanamushimire ko iterambere giwe vraiment ahimana igeje ikora ibandanya ya haje biraryoshe umuntu akagira kantu gato umukore kugira ngo atere imbere hamwe iryo terambere rikamushikira kandi nawe ukihari kuri abana bavyeyi benshi baravyara bw'iterambere ry'abana babo ntibaronka amahirwe kuribona ya mvuye kuri Kiriko reka nje kuri Emerson n'ubuhe bucuti hagati ya Emerson na Oscar Fashion ni wa mutima nyene kubera ubukundi ibikorwa by'umuntu Emerson ni benshi baramuga ko bamukunda hama rero gukunda umuntu ramukunda mu majambo kabivuga ariko kandi niyo bibaye ngombwa mu bikorwa ukabimwereka nibaza ko ari umwe nico bakiyago kirekire kuko hajyanye uvuze ati naka twaraho tuganira gutya na gutya mbose sirebo sindi manager wiwe ariko nyene mugabo ni wa muntu basi uvuga uti ndafise umuntu ankuriye canke niyumvamo ibikorwa vyanje ndabimuganiriza akagira ikintu ampaye nk'impanuro ya ariko hari mbashaka kumenya mwana we mwahuye gute twahuye nyene muri iryo barabara nyene ryagutse ry'umuziki urana ko ari tere nininya umuntu wese yisangamwe hama rero muri iryo barabara ugenda uhura n'abagenzi n'abandi hari n'ababa bari ngaha bakunda ibikorwa by'abanyamuziki nawe ugasanga bagukunda nk'umustar kubera bakumvise ko uri wegeranye cyane n'umuziki Emerson rero ni muri iyo nzira twahuye kuko nawe nasi umuririmbyi wejo bundi ni wa kera arafise vyamaze gushikako kandi hajya nawe arafise ivyo bihanura batoya bariko bararuka muri imisi kandi ko ari na beshi urugendo rwo kubumfanya konte akagaruka apanikote kagufasha cyane cyane none urasengerayo cyane jewe usengerayo uri mu mizirimo uko reka ndakubwira ikintu kimwe urana mu Burundi dufise amadini menshi amoko si menshi ariko amadini ni menshi ariko amadini umwe wese aba afise nuvuga niki numwitwarariko w'umuntu wese kugira ngo bikunde bajya abantu bahinduke urumva waba umupantekote uvuga Imana waba umukatolika uvuga Imana kandi intumbero yawe kuvuga Imana no kugira ngo ujya mu ntayumva ahinduke ase n'Imana hama ni wasa n'Imana uzokora ivyiza nk'Imana niba bandanya wumva ubutumwa bwiza ukaba uvuga Imana mu kanwa kawe ariko bikanyurana n'ibikugukora nta butumwa bwiza ufise donc igituma avuga alors je mvuze nk'umupastor un prophète javuga Imana ego ariko ko nyene uri kuranzana ibintu vy'Imana cyane rega amavuta yanjye ni mashashi cyane abapantekote ndafise umuvyeyi umwe mu pantekote yego ni kubera no kuvuga nubwo wanka kuvyumva barabikubwira
Vyase gusa kuhinduka. Sikuvuga ko naha kuvyumva. Ariko nta ngeso mbi. Ahubwo nanje ni nko kwiwawe. Uvuga ati yego umuntu avuga Imana abayemera Imana mugabo hari n'ibindi bikorwa umuntu akora aba Pentecote bagaca bibonamo ingeso mbi. Ibyo rero nabirisezere. Kubera ko natahuye umuntu wese kuko nawe urumva ko kera batinya bakavuga uti sinzi ko ari ubukirisi ubushasha nakiriye. Natahuye ko imbere y'Imana munazoreguka gatwe kiwiwe kandi uzobazwa ivyo wakoze. Ibyo utakoze ibyabaye muri rusange Imana hacizo bikujijako. Ariko nawe urumva ko kare watinya kavuga ati kuko Imana ntizocira urubanza ntizocira ibanza idini izociri umuntu gatwe kiwiwe. Wavuga uti nene nuguma ndana zogenda gute ndazijya mpuzu z'amadushire urumva uzorabe kenshi aya ma business dukora hari igihe bishobora kugukanga ukamenga nawe wabaye nk'umusitari. Iyo utaravye neza hari igihe ushoka kumva ugashaka kubona mbese ko with 6 nawe wafatishije. Rero bijya keshi na keshi si bibi kuko umusitari ni kumenyekana. Hama rero iyo umaze kumenya raba iryo je nk'ubuje ngwana nimba naragize ubwo buntu bw'Imana nkamenyekana. Bajya abantu bafise ico bashaka kuri jewe babandanye bakironka nimba ari impuzu nziza nimba ari ishati igezweho bayironka. Niwo mwitwarariko wanje. Mwitwarariko wanje suguhindura mu mutwe ngo suke sige tentire nobore gira amatatuwaje ngira ibiki mpindure demarche nambare pocket mbandanye nambara neza vyatira abantu. Urumva kuko kirazira ko hamwe bavuga ngo umubumvyi w'inkono ngwarira mu rujo ngwarira sinzi umugani ngene bawucaye uranda ibujumbura Kirundi ntituba tugitayo cyane ariko ni uko nyene bigena kumera nkuko nyene. Nimba abantu bakuzi ko udandaza ibintu vyiza ambara neza use neza. Hama bijyanye hari abantu wespira akavuga ati nyabona ujya muntu yambara neza ati nivyo adandaza ntuzuzora muraba yakira mu vya urumva deja ngaha akazi kawe kariko karavuga. Nuko rero novuga nti rero nubwo tutabandanije tugira gute amadeshire sometimes turayambara agakirote nyimba katwereka tukambara basi nakajiste kore urumva nyene byo mu akakajimu wagize Imana ukagenda ukabona indiregeranye nane ukahagira ukabona agahuzu kagara agakoti kakaronkaho gafata. Hama kugira ngo akazi kawe ubandanye uka blendinga neza. None iyo ugiye gusenga muri Pentecote muri uno mwanya bahora gufata gute kwakira gute baravuga ati yewe ujyana ni naka bacare bari baza ko mvuye nk'abantu baje bashasha bakijwe vuba babaza ko ntakiba mu Burundi mba nko mu Birigi hari mu Kamfromage mu diaspora ariko ntibara bibuka impuzu nige nimwesha narahinduye ko Imana zotuba bari none no kwimwesha navyo gamana ko babi Nyora biyumvira impuzu dandaza na star mu jana kwatita. Jewe simba nitaye ku by'abantu bavuga. Umuntu wese afise critique ziwiwe. Wowe ufise uko ushaka kubaho. Ufise n'ingene orienta n'ubuzima bw'iwawe ngene bwubaka. Je nyimba ntakurengereye ndavyambara. Ivyo bintu wambaye bijanye n'abapapa. Sindavyitayeho. Nimba bitatiye umupapa nimba inyambaro yanjye itamwatiye umupapa iraza kwatira umujene avuga ati muntu nubwo ashaje yambara neza arashaje ariko urabona afise akantu kubusore ntaco ko ntarahwera none kubera kunyifuriza gufa reka tubana yakazi hama muhamagara wacu wenda nuwo nyene igihe cyagera Imana izoduhamagara basi ariko mugatuzaba tufise icyo twigishije kuba turaba ko ubundi Bibiri ivuga ngo tubivyitegerereza ni mu ngeso ni mu bikorwa ni mu byo tuvuga mu byo dukora byose. Oscar fashe nama evenement make aba ajanye n'umuziki udasanga ku kenshi abarimo kenshi nakunda gusiba muri bene ayo ma event hari ico bera bikongerereza kuri business yawe canke uvuga ati ni kwa kundi ko gukunda umuziki nyene. Bon kenshi baradutumira baradutumira
kuko nibaza ko haba muri aba bitwa abaorganiza ama evenema benshi usanga abantu twamaze kuba bacuti hama n'abandi nabo nyene kubera atari bashasha muri umuziki hari abatahura icyo tumaze n'icyo twamaze urumva ubahera ivyo bakadutumira none utagwaye nimba utagiye gutukana cyangwa ngo uzuridogera ku ma Facebook cyangwa ugire gute ntiwogenda ukabashigikira ega nanje ejo nzokora urubanza nzokenda abantu banshigikira none rega kafunika baga umuntu nyimba gushikira mu iterambere ry'iwawe kandi bageri n'abakiriya bacu nubwo umustar kuri stage atabashore hajya ntihabuze abantu babiri cyangwa batatu naho muri bajya muri ja staff bayorganije nabuze abantu babiri cyangwa batatu baba contacts none kubeka ntogenda kubashigikira iryo teka bantera nanje kuza mu kibanzi wanje hamanye batere mu bikoba by'iwawe Oscar Fashion entertainment iragutse, industry ya music bayagutse. Uvuga muri industry ya music abari aba DJs, abaririmbyi, aba MC. Namabwe mwambika abaririmbyi mwese muri entertainment. Hari ibintu byinshi dora tubona mu muziki. Reka mere la fois passée muri Sanganiro Awards. DJ Fernando benshi baravuze bati ko ntari yambaye ntibishimishije nkawe bijya uwo bivuga kwiki nakabaza kamatsiko bo gituma ndakubajije uko byari cyaye imbere yanje kandi baramukanije sindiko ndabivuga nk'umuntu yabibonye kuri rezo sosiyo gusa nakubonye nanje nk'umuntu asanzwe yambika ba star kandi abimazemo igihe kinini mbega Fernando yari yambaye nabi yari yambaye nabi mbo bivanye peut-être na evenement hama rero kandi iyo umuyemfita ahantu uraraba ko invitation n'izingana hari abantu baba bari kuri place d'honneur no kuvuga ngo abo bantu baba bahawe icubahiro kirenge icabandi mugana n'abandi bantu n'abanyamakuru baba batumiwe umva nico gitumwe nakubwira ndiko tandukanya ama invitation suvuga ngo ubwiwe yari yambaye nabi gusa ingene abantu bamubonye n'ingene bamwakiriye kuko ajya kwambara neza si costume gusa ashaka kwambara ntuze in style yari yo yose mugijanye n'ubustari bw'iwawe urumva yari yambaye nk'umustar mugabantu ntibakiriye style yari yambaye je narayibonye n'ama commentaire amwe uma page barapostinga ariko bamuhora ubusa ndamuvugire basi bamuhora ubusa kubera costume nziza mbo kwambara neza si costume gusa aha mu Burundi tumaze kumenyera yuko ugiye ku maziko y'umuntu umuntu wubashe genda yambaye costume umumama genda yambaye ivutana bakubonye wambaye style negligee nk'ukunye ishati wasobetse umenga ntiwambaye ufumurondera kandi gakoti nako katajanye na style wambaye umenga uwo muntu munga wambaye ibintu bitajanye kubera ubwoba ko abantu baza kukujija ariko iyo stress kubera abantu tutatera imbere mu ntunze mu vyumviro le monde ahigeze umuntu akikomplika ubuzima bose buri compliqué rero kubera umuntu kubera iki ntuzi azananye he ntuzi ngo yahora ruguru ntuzi ngo hari ngiye ashobora kuba yavuga ati jewe ko ninagenda nkaza kwikomplika mbanze ndondera ibinabirira nabirira niyaza kurondera costume abanza kurondera n'ishati bijanye niyaza kurondera ishati nivyo byose niyabigira ijya style za kumwa impoza ikirato naco bijanye none niyabona ko biza kumufata nk'amasaha bikanamucereza kuza wambaye neza ugacegwa no kuza ku mwanya cyane baza ko igifisa akamaro ari kuza ku mwanya hama rero ko komeye yari umuntu ateza kuduga kuri stage nawe peut-être ariko yari kutira attention akavuga ati hajya ahantu ndahafise ijambo nshobora kuduga kuri stage cyangwa gute basi muga nta nakimwe je kubwanje nta rubanza no mucira kuko kwambara neza biri mu migwi itandukanye kandi guyanje siyo guyawe ndamwiteranije ko nta n'umufana we jako antera amabuye kandi mbanshatse kugira ngo iyo ntambara ihagarare nihagarare kubera ko umuntu mukunda ukwasa nuko ameze ya nk'umuntu akunda umuziki kandi awushigikira umuziki w'u Burundi aho ugeze uragushimisha
none urashimishije kuko jewe nangura kubona iby'umuziki ntibisiba ivy'uno munsi siba ivy'uno munsi vraiment iterambere nyene ntigihuta cyane ariko rigenda gahoro gahoro ariko abantu babirimwo baza ko nabo nyene barashima kuko ibikorwa byabo ngene byakigwa muri publique ngene abarundi basigaye bitabira ibintu byabo bakaratahura n'ibikorwa by'abastari cyemba nari byiza none ntubona ko ama evenement atandukanye canke arayabera mu gihugu canke ibikorwa vya leta bibera mu gihugu abastari babibuka none ushaka ikindi kintu ushaka kirenze ico nigiki tuje muri trace amafaranga tuje muri trace ushaka kuyaronka mu mwaka umwe canke imyaka ibiri canke ukazofata na yarose stress hajaye ava yuko isi yose gutahura igihugu cyawe bibanza gukurokonesa kwanza ariko ntuzorondere kwemegwa ntuzorondere kwemegwa ngo ube reconnaissé ha au niveau mondial banzura ko au niveau national wamaze gufatisha hama ivyo vya stress n'abajya bose bari kuri stress yawe si batanguye ejo nayo imyaka bamaze bapambana hamurabe n'uburyo bakoresha mu muzi ese ubwo rugezo bora maze kurushika ko muba mushaka namwe ega namwe abanyamakuru rimwe na rimwe murasha pression kuba kubaririmbyi ku artiste wewe ufata umuntu afata 50,000 dolari akasha mu gikorwa kimwe ucumufata n'umuntu $100 canke $100 akayakora mu muziki umwe urumva tutibagiye n'ama promotion aha nafashe anje sininjiye mu madetail mfata ntuze capitale yose hamuca ufata n'umuntu yikokoye ni 5 million y'amarundi canke ni 10 million canke yatabuye babe ni 15 million canke 20 million none abo bantu uzo bakompara cyo kimwe none umva ko muri ko murabateranya muwe ko mubatera igitutu kituma babona kumenga ntawo barage kandi batarage ariyo bari bakigira abo ni mu bankuraje aho bageze uko aho bageze birashimishije gusa bashiremwo intuze ariko kijya gihe naco Sadbi yarashize pression kuba promoteur avuga ati ko mutadishikanye muri Trace muri ko mudukorera iki yaranditse cyane avuga ati ko mutadishikanye muri Trace muri ko mukora iki none yarabaye nominated ama apolitique oya mugabo umva ivyo yashatse kuvuga naho uravyumva kubera ko aba promoteur muziki tutari ko turashikana ivyo yashatse kuvuga okay ndaba memega tugura ya 1100 c'est limité connexion limitée ntibatubwira ko ari 4G urabo yakoresha ibintu bingana gute est-ce que internet ni full cyangwa population yacu bari abantu baruguru twego mbeko twibaza ko cyane ko iterambere ry'umuziki ari ngaha iyi centre aha Bujumbura gusa erega nyimba ujya muntu wo mwirimizi atarashika ku rwego ko atungandure cyangwa aje kuri internet noye ama views nahazo bagukunda ibintu byo byumva ku radio nazo biraba kuri ntuze turacakora ibihuranye n'ubushobozi dufise nuko udakunda gutembera mu kibanze wanje je mu kibanze wanje YouTube wanje namvuza indirimbo 80% z'abarundi kandi ni YouTube mugabo ndavuga nti 2000 ko nashizemo 2000 combien nashizemo y'amamega ni y'umunsi umwe kandi ikonsome hama yinjirize nabene wacu nimba ama views yacu afise na valeur hose ndabizi ko sindi muri business ma views ariko nyene n'umuntu yinjiye mu kibanze wanje arasanga hari mu indirimbo yo mu Burundi akayumva ati tikanisha nibyo gutyo je support ndayitanga mugasi wari we wese ayitanga konye hari n'uwe active amamega kubera ko hari ikintu ari umuntu kanaka keneye bavugane kuri WhatsApp amamega ni ahera zo carindira mpaka zo ni program ni atari rero mbo terambere ry'umuziki rirahari nasabye buko yarari mu myaka ingaye heze siko ameze no munsi oya vraiment kandi nawe nyine narazazi ko yabishingira nta iterambere rirahari uravye kuraraba bakubwiye abastare babayeho neza udondagura kandi satubarimo ko arafise
kenshi dukunda kuvuga ngo arafise ingendeshwa araba mu nzu nziza arambara neza basi hama ibisigaye na situation y'umufuko ivyo navyo ni ibanga ry'umuntu umutima wiwe ugusozera ikiganiro akajambo ushikiriza bariko badukurikira baturangirije ko ariko kandi nabashimire kuba mwatwizeye kuri BATV kana twemera ko tugira icyo dushikirije Imana ibahezagire hama ihezagire ibikorwa byanyu n'abariko baraturaba Imana ibabe hafi mu byo barimo abari hafi n'abari kure Imana igumibongereza umugisha hama nibahezagirwa bazotwibuke natwe dukora ama business tukeneye abantu benshi baguma bagende babone bazi basi naho tudushore basi turamutse basi tusobona ubwo mutima w'urukundo kandi tunawushima cyane so bakunze BATV abo sosting ko bisanzwe ni extreme fun boy ni BATV ndabutse ko dufite service zitandukanye photography videography abantu bafise imanzi murahawe ikazi mubande mudukurikirana rero ku mbuga zacu host turahari ni BATV mubande mugira subscribe musharinga mutwandikire n'ama comments nari kumwe na Sika Fashion tuganire byinshi ariho byinshi mutari muzi mwari batari bazi ko Sika Fashion ari mu Pentecote nubu niyo ndi nibara nitwimuka tsoyamenyesha cyane batwimura bakoze cyane sawa bakoze cyane ciao ciao